Bene ujya mugweza mukunda kubyo n'umuntu musanga yaravyaye abana batatu hanze sinova kumuhe ewe yo amadiba nanje ujya munondi wanje agira abavyare ndagowe ufite couple yanyu mfite mingira tangaje nondi ari timide we uko musasi ivyo biri bisoboka gute turahuza nawe turakompletana nyene satana arabaho nobody is perfect nta muntu nyene abumwerando ashaka no kumurindira niyo myaka myinshi ugasanga mu nyuma gukorera ibisanga urumva donc naduri hari ariko vyiza uriha umwanya wo kumwiga cyane gusumba yama mariage ushaka ndakunda amahera ndayakunda grave urumva ubyumvushe uyabuze amafaranga yo muranyibuke beni narigeze gufatwa na crise ndagwara apana vya bindi ngo ngurumva ngo ucubabara ngo nta mahera ndagwara shanda jugumira beni oya mama rangu akakatsinira ugwaye none ko warukomeye urumva ndanajugumira nanje sinari ko ari ubukene urumva sinari ko yari crise beni vyumve ngo mbuza amahera yo ndagwara apana vyo bindi ngo nguramvura bura amahoro ndagwara nyene nkajugumira kuko umuntu abagwaye malaria uvyumve ndagwara nkajugumira donc depression nkadahwa kutavyumva depression bugesera umuntu yumvise ko umukobwa akunda amafaranga atahuramo novuga umupitch atahuramo indaya atahuramo umukobwa agashaka kujya yicaye ninde adakunda amafaranga ha na umuntu adakunda amafaranga ga mure gufina sha bible urisomaho bini nombona ukunda kijijwe kumenya avuye kufata bible ufata kabeshu canke biravana nyote wenshi amanza kwiruhura sivyo habona agasoma afise ubwege bukwiye okay reka tuvyihoze naco je vais gérer moi-même okay tugende mu rukundo nako okay aba tabacanganyata uraza abantu ngahanya badasenga bifitiye ama etage n'ayandi eka gufina sha imana tu nubuntu tuyikugirira abantu batazi n'isengero ngene risa mugabo ugasanga ku munsi werezo baragiye mu ijoro utashangara ubona nera iko mbinguni nicaranye na Salomo taishiwa Salomo yo mukham Salomo yagize ndacari na muto deja sindasa naco ndiko ndihutira atarabana ngiye kuvyara gusa ndere nonse urumva Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Checking amakuru shima kibaza narusha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nuko tuma tubikora reka tunze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude umugani wa babandi. Yes, uno munsi ndakubwira ati rero ndi kumwe n'umuntu yasanzwe ari muri couple raho nahamagaye Anjo X turagirana ikiganiro biragenda neza mwaguma musaba ngo ndamugarukane ariko nashimye ko no mugarukana wenyene kugira ngo bigende neza ariko kubwoje imvo zitamvuye ko araza kudusigurira impamvu batazanye nuvuga nuwo yavuye mu rubavu rwiwe nyene ucuvyumva turaza kumenya byinshi kuri bo araza kudusigurira byinshi nuvuga Ninela afise nuvuga boyfriend wiwe maranye ibyo imyaka myinshi ariko right now turaza kuvugana ibindi na Nela reka kumurenda mu mwanya kwanza baramutse hama cyo tubandanye ibindi Nela bite sawa birazane ndakomeye cyane musa neza nondi class none ngire gute nondi class nondi yajengo gute oya none turi kumwe none ari hose ubu nyene nera ko twicaye kuri no mwanya wocuro nka call ati ebana nondi tumonye nundi mukobwa aho uko yabaye mission kamufata we beni ushaka mvuga ibintu bidasenge ba telefone ko right now turi mu kiganiro gacha gati ebana nondi hari ari kumwe nundi mukobwa hosh cyumva na hosh nuko ndabihenuko nuko ndabihe yes kumbere twizere ko muri kumwe nuvuga anytime bana mfite ku mutima yes Nela biterera ni sawa vraiment biraza neza ndawo biraza neza rero ndakomeye c'est bakuri imishi met umwaka uri kurahera Nela bimeze gute mbego n'umwaka wakoze gute umwaka vraiment iyo nashitse ko ni nayo gashikeko kuva imyaka yose mbayeho iri nyuma gushiko kabisa ku ruhande rwo kurondera amafaranga aho wabonye movement y'amafaranga bimeze gute Nela cari rakeneye amafaranga mbega yararonse bimeze gute tumuro no mwaka we
bene bavuga ibintu by'amafaranga ndagusabye bavuga n'ibintu bidakenewe muri interview bene amafaranga nta muntu ashobora kugetinga enough ntibikunda nubwo ufise angana gute ubwo umushaka yandi ariko nyene ndashima Imana vraiment umwaka siniyemeye mugabo en tout cas ndafise ingodo ntari mfise ya wunya ni bon vraiment nuvuga nk'ibice bingaye vyongereye ko dufate nk'ibice 50 wari ufise canke 40 hiyongeye ko ibice bingaye gane kera nayo se nka 40 yego ya nka 40 ubu ni nka 65 70 urumva ko ari sawa okay barakwambiaga money talk kandi kuri no si udafise amahera nta jambo siko no akagaye rero utumura n'ibindi bintu n'uburera akagaye udafise amahera aje nakagaye kigendera ati rero umuntu adafise amafaranga baramugaya naje nukuri vraiment nashatse yarondera Mbega nera akora ibiki nk'umuntu cefuza kumenya ati nera ko avuga ngo arafise amafaranga ko bice vyiyongereye yarondeye amafaranga araronka nera asanzwe akora ibiki wavuneza abantu avuga ati ko ufite amafaranga je nabwiye ko nifitiye make ankwiye ndibiki bon basi muri ayo make basi wayaronse gute bice mu nzira imeze gute okay kandi ahubwo nshaka ko munanyumviriza cyane abakobwa au fait ndagira ibintu bya fashion like impuzu ziba zivuye Tanzania hama nkazidandaza pana ibintu by'ibibanza ko ibintu by'ibibanza nta mwanya n'uronka like online wowe ushimye ikintu ukigura and then kaca kiza muri commande ariko ngira ku bintu by'amacommande kaca biza après nka une semaine kaca ndabiguha ukacuma amafaranga sinagombye kumva nuvuga impamvu usanzwe ukunda amafaranga urumva usanzwe umudandaza yesu uradandaza impuzu uradandaza nuvuga kandi uyagira ibintu by'ama delivery umuntu yifuza ibintu kayimuzanira ariko ku rundi ruhande umuntu yumvise ko umukobwa akunda amafaranga atahuramo nuvuga umupit atahuramo indaya atahuramo umukobwa agashaka kujya yicaye ninde adakunda amafaranga na urumwe adakunda amafaranga ga mure gufina sha ça dépend zo kwakunda amafaranga non ça dépend vraiment amafaranga na urumwe atayakunda nabigirisha ndwa juste twe turavyemanga ntuzi kwihisha urumwe ntuzi kwihisha sino amafaranga turayakunda twe donc nyimba ufite ubwoba like kuyarondera mu yijya nzira iri easy abantu bose nyene bimenyereye twe on préfère kuyarondera mu yindi way like nko kwikorera ukagerageza ukarondera creativity ziwawe nk'ikintu ubona ko ushoboye gukora and then ukacugikora pour gagner de l'argent quoi ariko ku rundi ruhande nera sinzi kuro kuranahura neza ariko abandi ari abantu batabitahura neza koma umukobwa ashobora kuvuga ko akunda amafaranga bavuga ko umuntu akunda amafaranga cyangwa umuntu ashaka kurondera amafaranga no mu mama cyangwa mu papa cyangwa umujene cyangwa umusore nyine bijije I don't mind none ni heyo byanditswe ko ari umugore cyangwa umugabo akwiye kurondera amahera kugira feeding gusa genre umuryango byonyene mu matwi y'abantu no mu maso y'abantu byo babona umenga umukobwa nuvuga inkumi akiri umuseliba amaze kuvuga ko akunda amafaranga deja uwo onye deja n'umupiti niko bashaba bitaho ivyo rero sivyo hari abantu ngahanya baba bakunda amafaranga mugabo bayakunda muri way bashaka kuyironderera bonyene and then ukiteza imbere wowe nyene utarinze kwirondera kwandi gara abantu usanga ilevre bakunda amahera mugabo ugasanga kuyandura ibindi bintu kujyamana n'abandi tusame ugasanga nta mahoro baronka ariko nabo nyine babikora bikunda ni vya bintu byo kuvuga ati niyo nzira iri sur umuntu ashaka kubironkeramwo ariko nkatwe bwe hano uravetera kwanza ukavyumva urumva kwanza crise kagukubita kwanza urumva ariko wibutse yuko ushaka kuyarondera mu ijya we yindi kujyamana n'abandi bantu nukuri amahera wapi vraiment kandi ngo kenshi ngo yaronse wice muri ryanzire kujyamana n'abandi bagabo cyangwa ni basore usanga ata amafaranga yizagi yewe ni mikoshi nukuri mana yanje ni mikoshi ushaka kuba uvuga ati birasanzwe ndayajyaye tu ariko vraiment tuka wapi vraiment ni mikoshi tu hagiye kuri uriteza kandi ca wishira muri sujet muri place yiwawe nk'ubunya ibaza hari undi mukobwa angana n'umwana wiwaje kujyamana n'umugabo wiwawe uva byo kuryohera no way ntibishaka kuryohera vraiment donc uca wiyananje nyene ibyo udashaka ko ukorera genre bagukorera ntubikorera abandi singiye muri bible ariko c'est comme ça la vie c'est donc singiye ibintu by'ama bible et tout ariko c'est comme ça la vie bible urisomaho ibintu ntumbona uko ndakijijwe ntumbona uko
kwanza kaniyore barazanye bible ngaho n'akabeshu gakanye none uza gutora n'igi none ivyonya ivyo bihuriye kwanza beni ni question ya opposition ati ndakibajije ariko mbabarire baka bible kale bible hajyanye n'aka primus hajya gakanye canke kabeshu gakanye kameze neza kakiva none urakanwa uri kurasoma ni bimwe tu Rigabe ni muri Bible hano handitswe yuko kunywe inzoga atari icaha. Okay, ndabitahura. Ndashaka kumenya avuye kufata Bible ufata kabeshu canke biravana nyote wenshi amanza kwiruhura sivyo hamuna gasoma afise ubwege bukwiye biramaze gushika ugasiba dimanche kuja gusenga cause ya kamapi nyene peni wenaye wambwiye ngo untugiye muri Bible umenga si comme umenga Bible wewe urafise numvise ndabwiye je mpava nja mu bintu vy'Imana kandi atari ibintu jewe naje gukora ngaha urumva hajya beni ndagutera inkuru icaha n'umutima w'umuntu urumva nyuzi ikintu cambe kizokwagiriza n'imbere y'abandi bantu n'umuzima wawe urumva hari abantu banwa beni reka kunwe ari nzanera s'il vous plaît ya valorisha bize ndahubwira hajya icaha cambe urumva n'umutima wawe urumva hari ikintu Imana ishaka kukubuza uyu wewe ntikikubuza apana ngo kubera ko urumva donc ngo ni kibi kuri mwese no ugasanga kuri wewe ugikorana ubwishime ugikorana amafuti ugikorana ibintu byose byenda gutaki urumva ari kujya kuri we ni easy yabona ko ibintu bisanzwe urumva kwanza kubera iki Imana itahinduye ajya amazi yahindura ifana canki kwanza reka nkore kwanza kweki itayahinduye ibindi bintu iza kuhindura umuvino we birabikenewe parfois ibindi hari ibintu babikenewe urumva hariho n'ifana Imana ishaka kubuza kuyinwa kubera uyinwa n'ubwishime nuko re kandi kwama kuja gusenga sivyo vyerekana ko umuntu akijijwe ari abantu hagiye birirwa gusenga ariko baraveteye kuburyo nubwo ubushonje akubwira ati mva mu maso n'ibikunda urumva nibishoboka n'aba bantu twama twumvise ugasanga shangwe ngo nagiye kumuraba ngo mugabo ngo bagire bafungura bacara biheba kandi bakijijwe we none nk'ivyo unsigura gute hari abantu batirirwa rero batonda gusengera nka jewe Jesu ngo nirirwa ngenda ngo imisi yose kusinyene ndabikenera irya nyota ndayishaka ariko brem wewe kujya mu rushingiro si cyane oya si cyane ariko nyene maybe sometimes urashika nyene bwatirika n'umusi niyegereza Imana apanga uyu munsi numva nyene nshaka ico gihe ugenda tundagenda muga gusenga umuntu asenga imisi yose kandi ibintu bikorwa vyiza bikora imisi yose yes na cyane cyane agira numve ko nera wewe asenga kuko kubwira yuko udasenze kenshi nkajya ngo nta migisha nguro uraza abantu ngahanya badasenga bifitiye ama etage n'ayandi reka gufite nasha Imana n'ubuntu tuyikugirira abantu batazi n'isengero ngene risa mugabo ugasanga ku munsi werezo baragiye mu ijuru utashangara ubona nera iko mbinguni nicaranye na Salomo taishiwa Dukuwe ngagaragiza kabandira mve turoranwenza ofete nirakubwira ati uzotangara ntaja muri eglise cyane akubwira ati uzotangara umunsi ntuvuga wo kuja mu ijuru nicaranye na Salomo wicaranye na Musa mbe Salomo yo mukham Salomo yagize ujyo bashire sisoma cyane Ancien Testament wapi vrema ariko Nouveau Testament ariko urayise vo cyane kandi Salomo yari muri Ancien cyangwa muri no Salomo yari Ancien reka gusarisha we nawe donc agira amazi imbere yanyu ndeke ngo Salomo ngo ari mu ijuru ngo muzaba mwicaranye oya nta by'ijuru okay navuze ati tuzoba twicanye na Salomo mugaye iryo zina yendarize muri Bible uravyumva nkuko ngavuga Paulo ariko histoire ya Salomo ndasoma kubera ari muri Ancien ya Paulo ndayize okay yereka kumbure tuvyakire gucyo nyene nirakubwira ati jewe ndasenga ariko maybe sometimes nawe bishika nyene hagacamo sinje ariko mu bisanzwe muri jewe ndasenga misi yose ariko nanifuje kumenya ati nera urambabana none ndabigarukanye ariko vyari bikwire ndabikwiye kwaza kuko nivyo wawe kuko ari na benshi bakeneye no kubimenya ni benshi bace bibaza kwanza mbega sinabo kwajije mbega nondi kwanza ari nondi ndabivuge ingene vyagenze wewe nyene bya oya yahari basi Asko daumara baza
urumva oya ndari muhira ku bakobwa bose baba bahari etu bakundana n'abatipe bakubona ko biramvye le plus important si imyaka myinshi canke côté financière et tout urumva ariko like kujya kurumumenyerana urujya rukundo mwa mufitaniye kuko nubundi urashaka gushuha shagira uko nta mukobwa numwe ndakunda mariage nujya mu pito wa mbere ageze ku rwego rwa nyuma haragera igihe icare mu chambre akavuga ati none nzugira mariage gute bizogenda gute urumva donc nanigeze je parle trop Benny J we Benny J nutoze urancanganya ibintu bimwe wavanganyije amasuje menshi ega bagira ngo nanyora umugi nyotewe en plus okay akuvuga ati okay CK hari inyuma aravuye n'intwenga bafite ibintu byinshi mu mutwe akazi bike arabana baguheraniye amafaranga Beni beshi reka tujye kwanza ibintu vya couple mbere ko tubivuga reka tuvuge ibintu vy'amafaranga je ndabatera inkuru imba ari ikintu ca mbere giteranya abantu n'amadeni je namwe n'umuntu so waguyani urumva Beni nk'ikimuzaniye ndakimuhaye akacakira okay ego avance ibihari mugabo urumva ko arandi asigaye inyuma urumva ngasha namubwira ati nakizanye donc il faut que tu me payes quoi urumva ko ndumva ngo kengo nta nakimwe ngo mpa umwanya mutoya ivyo kenshi bigira abagore canke bigira abakobwa canke bigira abahungu kenshi abantu banshora n'abakobwa kwa ariko abahungu murana umenga ni bo abahungu turari abahungu murari hani mu abakobwa mutari kandi mu mufise amafaranga ideni riragoye Beni kare abakobwa baragoye Beni abakobwa baragoye urumva ukakimuzana ngo ngo urumva pour l'instant mera nakoresheje amexcuse nabura nakoresheje je ndafise nukura amahera ashika 1 million ari mu bantu urumva hageze kumwishuza Chris yakubise umvirize je shaka amahera yanjye urumva uri kuranyishuza what the fuck none c'est mon argent quoi urumva kandi ok reka tubyihoze nacu je vais gérer moi-même ok tugende mu rukundo nako ok tabacanganyata umuhungu yankwiye ibintu vyanje ndi désordonné mu mutwe nifite ibintu byinshi wowe nyene wankwiye ibintu byinshi ndi désordonné mu mutwe ok sinas na mahera yanga kuja mu yandi sinanga ok donc ibintu yako ndavuga rero à propos y'abakobwa urashaka kuvuga ati urumva shaka mariage ukihuta alors que kwihuta c'est pas si byo bintu mbona ko biri efficace donc hajya vaut mieux kwanza kumumenyerana kuko hajya n'umuntu muzobana imyaka yose cumuheba umuntu Beni ujya mugoza mukunda kubyo n'umuntu musanga yaravyaye abana batatu hanze sinova kumuhe ewe yo amadiba nanje ujya munondi wanje agira abavyare ndagowe nuko nyene atari umuguruguru urumva nuko nyene atari umuguruguru zo abandi ari pose vraiment ari calme ibaze shaka giye dutaha muri interview cyambwira ngo uretse ko ubwa mbere ngo je nirekuye kujya kubona imbere I was like oh my god that's my man ubwo ngo kijya gihebe nishango bwa mbere irekuye ngo aritonda Beni mumureki kandi usoko kumuzana ibintu by'ama interview mushaka umusaza mubazi ibibazo bimuruhisha ufite couple yanyu ufite mingira tangaje nondi ari timide we uko musasi ibyo biri bisohoka ngo turahuza nawe turakompletana abari bari usohoka ngo sheri ngo shira kwizose ngo zarakora oya narebaza kuko kuna ategereje ngo arabamanipira nk'ubu nci ndambwira ati je nshaka iki ewe we atagishaka arambwira ati no kandi no ni no oui ni oui je bipare byo mtireka ndamubembereze basi biki tusa umva navuze no nsani simbira mvuga mu buzima busanzwe bwanira mbega hajyanira n'umuntu ameze gute yankika gakondiki tujya mu gusoza jewe yo basha ndumwana mwiza kandi je muzaba mwibatsa ngo ibintu bitevuga kubera kamera nikomeze n'abagenzi banje byo mu babazi narameze ukunyene nikomeze ndumwana mwiza rero sha urumva yoho since ku muntu hoho ababaye mba numva nanje mbabaye nasikia gahinda urumva cyane numva nyene mbabaye kwa urumva je ndi umuntu ndakunda ibintu biri perfect ndakunda ibintu biri clair ndakunda ibintu biri honnête j'aime l'argent ndakunda amahera amafaranga cyangwa amahera igira ngo cyangwa journaliste ri barantweza urumva ngaho nta interview yanje wavuze argent l'argent, j'aime l'argent.
ndakunda amahera amafaranga ndakunda amahera ndayakunda grave urumva ubuze amafaranga yo muranyibuke Beni narigeze gufatwa na crise ndagwara apana bya bindi ngo ngurumva ngo ucubabara ngo nta mahera ufite ndagwara shanda jugumira Beni oya na mama rangu akakwetinira ugwaye none ko warukomeye urumva ndanajugumira nanje sinari ko ari ubukene urumva sinari ko yari crise Beni vyumve ngo mbuza amahera yo ndagwara apana byo bindi ngo nguramvura bura amahoro ndagwara nyene nkajugumira kuko umuntu abagwaye malaria uvyumve ndagwara nkajugumira donc depression nkadahwa kutavyumva depression bugesera naronse amahera narakize Beni yoho narinda amabuye gushika nura musi sindasora kugwara none mbarira iyo malaria yomfata amasaha 2 nibaho bwari ubukene niyo mpamvu rero moi j'aime l'argent kuko iyo ndayabuze guhinduka dengereza Go frame urumva hama ikintu je nanka mu buzima mama we Beni gikinanka Beni ni kumenga ibintu byose yayo ndinda nayishiramo ndinda nayishira crise muranga yo je déteste c'est tout urumva ariko sino ibintu nkunda ni ivyo vraiment ndakunda mbe honnête numvikane n'abantu wetu kandi kera sha Beni burya nafise agatima koroshe narinzi ufite narimbayeho nzi ko nshobora gushimisha abantu bose urumva like nkumva ko umuntu ushobora kwama umengo nokora ivyiza byose bibaho Beni ko buryo nshwanye n'umuntu ushana rata nkarira nubwo yabari we mu makosa nkarira nvuga ati none nk'udushwaniye iki urumva cyangwa mugenzi wanje ambwa ati nera uri kigugu wewe baza kuzofuronse w'ikintu gishimisha isi yose wewe impossible wewe nigikoba hawe kugira ngo bashimishe hewe aranyicarikanya nambwa yatumviriza ubaho ubuzima bwe wawe ugukunda zo gukunda ugukwanka zo kandi guhera ico gihe Beni naraciye ubwenge kandi ndavyita uwo mwaka apana kera yo mpamvu ndavuga ati bugiye uwo mwaka vraiment mbere ikintu cigitangaza cyane gose narahindutse trop vraiment ego hari udusantima nyene nari mfise twinshi tutagira umutwe n'amaguru nkibera umuntu akambwira akagorane yagize ndamuha twose kubyo nuvume ngo kumuha 10,000 gusa umengo ntibikwije numva bati no azomumarira iki urumva nyimba nayo 20,000 30,000 gutya ubu byarahindutse sha oya ndatanga me mu mwanya ukenewe ukabona ati umuntu vraiment bon biraboneka nyene ko ukeneye gufungura ayamukwiye nanje nkamenya kwisigariza yes kumbure twayaze byinshi nera ndagushimira cyane ne cyane nyambaya uri mwacha bofre kunyumba oya t'as pas précisé yuko ndamuzana bakunzi ba Buja TV ikiganiro duheruka gukora baranyemereye ko bazuza ari babiri ikiganiro gikora le type Beni yaranyandikiye nera shaka tukorana urumva la fois passée yambwiye ngo shaka dukorana avec ton mec twaraje ariko ubu wambwiye ati shaka dukorana none alors Denise ndaguhamagaye none kuri umwanya wone ndi ntari nga ari he nari nga ari he now bon inside of course ariko nizere ko nuvuga ubukurikira basi ubwira gatatu tuzobonana kandi nanera duzokumwe nuvuga na the boss tu précises ou la précise donc jengendera uvuze ani uvuze senise ubu c'est kuntu byose bigene ku murongo gutya nukuri je nakunda ibintu bimeze gutya donc ubu c'est bon tuzozana zobimwibwira wenyene kwanza yes kumbure bizogenda neza cyane hama kumbure tumureke nera je mu kazi kiwe je kwirondera amafaranga ndekeshanje gupagaza ntaguteje abantu nera ajya muri konti ufisanga Beni ndagusavye hama bigende gute okay ariyo bayagabanye canke atariyo na kuko ari umuntu akunda nera ukuntu ariko aravuga naze andondera Instagram tuvugane Instagram witwa gute Instagram witwa gute Kimana Ornella Facebook Kimana Ornella nyene bakwandikire kuri Instagram ati umva nera mbwira amahera ufise kandi sindakubesha ndakubwiza ukuri tuzasubira abakozi ba Buja TV barakubona Beni kuri micro behind camera sike professional nibagira kuri nuvuga kugira subscribe nuvuga ushaka kumukurikirana neza muzaye kuri Instagram yitwa Kimana Nella Ornella Kimana Ornella
nitwa Kimana Ornella musange kuri Instagram yiwe no kuri Facebook mwandikire mbo bifuza yuko mu challenging anavuga amadiri kuko urumva yuko agera mu bya delivery yifuza ko akuzanira ibintu vuga impuzu umumuhungu uri umukobwa ibirato dija ibintu nk'ivyo cyane vuga abantu mukunda fashion murashaka kuyigereza nela cyangwa ibintu mukunda kugura ibintu vuga ibintu nyene byo mu rupango mu jardin je sais pas quoi ibintu nyene decoration navyo byose apana mu mariage non design nyene mu nzu etu ya designer nawe nyine urabikora Nagushimire neza. Sawa sha. Tuzasubira ciao ciao tugire bye bye. Bye bye.